nitwa Gratien Rukendikiza na cane abantu banzi ntanguye igisirikare nije mu gisirikare mu 1982 muri iskam hanyuma nsohoka iskam 1987 nja gukorera imuyinga hanyuma nza ibujumbura kwiga ibintu by'ikijandarume muri ico gihe niho rya mbere vyanshikiye nari nacunze naho ranza no gucunga ku kirimba ca president Adaye muga ntaraja muri security yiwe nivyo novuga. Urakoze cyane tutanguye ku ntango ya kino kiganiro twariko turabwira bariko baradukwirikira yuko tuganira mu ndimi zitandukanye kandi wabitwemereye twako turabivugana nibaza ko nabandi bavyumva bashobora kubaza ikibazo mu gifaransa canke mu kirundi hanyuma nawe wishura mu rurimi uza kuba wumva rukorohera. Nashaka guhera ku ntango kuri kino gitabo ni igiki catumye wiyumvira kucandika nuko wabonye yuko hari ivyo bavyaramaze kwandikwa vyoba birimo ukuri kudakwiye canke nuko washatse kongereza ukuri mu kundi kumaze gutangwa ni yahe motivation ya mbere yatumye wandika kino gitabo ico ni ikibazo ca mbere. Ica kabiri ni yahe ni igiki coba catumye utora titre y'iki gitabo Trahison au Burundi, un récit de 1962 à 1993. Ni kuki wavuze guhera kuri 62 utoba wavuze kuri 1993 ushobora kuba woba umetriza gose kuko wari umwe mu acteurs bakijya gihe. Ni igiki coba catumye uhera mu 1962 kugira ngo wandike kino gitabo cawe? Bakoze. Okay, urakoze gose ku bibazo bibiri ubajije ni bibazo vyumvikana gose. Icambere nohera ko ni kwiyumvira motivation catumye nandika ico gitabo. Icyumviro cyo kwandika igitabo ndagifise kuva mpeza iskam, kuva ntangura gukora imuyinga 1987 ni cyumviro cyo kwandika igitabo caranjemo gose cyane muri ico gihe nagomba kwandika ku vyabaye ku Burundi. Byinshi ico gihe nagomba kwandika ku vyabaye 60 kuva 62 gushika nka 72 kuko muri ico gihe nagize amahigwe y'ibintu bibiri. Icambere nuko nahuye n'umuntu araba umugenzi yitwa Germain Bimpenda yari ashinzwe yari chef wa protocole w'umwami hanyuma arongera arashingwa na surete ariyo documentation y'u Burundi mu myaka 63 na 4 na 5 ni nkumura ayo matariki. Uyo yarafise ibintu byinshi vyanditse kandi yarafise inkuru nyinshi avuga ku vyabaye kera. Je nanje nari nsanzwe ndumuntu afise agomba kumenya ivyabaye kera mu bisanzwe ntaja muri iskama ngo nige economy nagomba kwiga akahise histoire. Hanyuma rero yarafise n'ibintu vyanditse vyinshi nararonse umwanya y'ukubisoma nkagendiwe kenshi nkamadahari nkabisoma tukaganira. Hanyuma naraganiriye n'abantu benshi kandi nk'ibintu vya 72 naravyiboneye. Hanyuma niyumvira yuko no kwandika igitabo kuri ivyo urumva ivyo byo kwandadaye ntivyari bwajemo ico gihe nari mfite icyumviro cyo kwandika igitabo. Hanyuma nsanga hariho no mu gisoda abantu ndatwara abasoda barambwira yuko 72 bari mu gisoda c'u Burundi, 72 bari muri komando y'Igitega. Naciye ngira uko je nari nsanzwe mfise curiosity nkunda kumenya ibintu n'ibindi, naciye ngomba kumenya ibintu n'ibindi vyabaye kuko nari ndose abarimwo muri ico gihe bagiyemwo ari kugwana ari ukwica ari biki barimwo nyene babibonye. Nca ndabona nti ibintu menye ndakeneye kuzoraba ingene zo kwandika igitabo. Bivuga yuko nari maze gutangura kuzandandika bimwe ivyo naza ndumva. Ni ibirongombye kuvuga yuko ari ico kwandika igitabo. Kuba nanditse igitabo rero ubu nararindiriye igitabo kuko navugamwe ivyo kwandadaye na nifise amakuru menshi. Ndavuga nti ndindire biracashushe ndabinume nze ndabisohore haize nk'imyaka 25-30 ico bita amakuru yaramaze kuva muri actualité. Actualité nk'ivyo twumva ku maradiyo dusoma mu binyamakuru vyaramaze kuja muri kahise. Bimaze kuja muri kahise ingena
bibonwa n'ingene bavyakira sico kimwe niyo uvuze ibintu bikiba ubwo nyene. Ico ni kibazo ca mbere nishuye ko. Hanyuma naho kuri titre y'igitabo Trahison Burundi, un récit de 1962 à 1993. Et d'abord Trahison Burundi navyanditse uko kubera ko habaye uguhemuka gose, vyabaye kuva kera, vyabaye kuva 1962, kuva bicagwa gasore harabaye guhemuka, kuva bakurikira harabaye guhemuka 1965, 1969, 1972, 1988, 1993 cyane cyane. Je mbona yuko ivyagiye biraba vyinshi vyabaye guhemuka mbere abantu bahemukiye abantu bari babizigiye. Nico gituma naciye mbona yuko noca ndagiha iyo titre. Hanyuma kuba nabihere 1962 niho hava niho twikukira. Hanyuma ibintu vyagiye biraba mu Burundi vyose vyagiye bikurikirana. Ufashe ukandika ku 1993 umuntu atamenye ingene vyatanguye, atamenye ingene bishe abasendikaliste b'abahutu bo muri mu Kamenge, atamenye igituma bishe ingene hapfuye 1965, ingene abantu bapfuye, ingene habaye tentative ya coup d'etat, atamenye 1972 ingene vyabaye, atamenye 1988 ntuheza ngo wumve ivyo 1993. Vyose birakurikirana, nubu biracakurikirana, nubu n'abantu baracavuga ngo ivyo mu 1972 uko vyabaye, babivuga bamwe batabikurikije, abandi babivuze bakurikije amarori ya myopi y'igihutu n'amarori ya myopi y'igitutsi. Ugasanga rero tuca tuza turajuragirizwa abarundi tutamenya neza ingene dutera imbere. Urakoze cyane. Afite nashaka nyene uhere kuri iyo titre na motivation yacu, ariko kugira ngo duce twinjira mu izo nido y'ibitabo cawe, nashaka nkubaze uduhe un petit résumé ku bipfuza kuzona gisoma bumve témoignage yawe waratanze sur la première partie yo kuva 62 gushika 1993 imbere yuko Ndadaye yitoza agatsinda, nyuma agashaka ubutegetsi amaze amezi 3 akaba agandaguwe nabo bakorana. Nashaka ngusabe uduhe un petit résumé y'umwanya muto cyane, kandi merci beaucoup ku nyishu twatanga zigufi kugira tuze tubona n'umwanya wo ko duha abandi bashobora kubaza ibibazo, kuko ikiganiro kiza kumara umwanya w'isaha n'inusu. Urakoze. Yego urakoze. Icambere nagomba kuvuga urumva navuze aho catanguriye mu vyo mvuga mu gitabo harimo cyane cyane ingene gwa gasora apfuye, cyane cyane umugambwe iprona, kuko amacakubiri yatanguye mu mugambwe iprona. Bitangura neza na neza, byari byatangiye ubwa mbere neza na neza ikongere yabaye Muramvya, aho batora usubirira gwa gasore. Niho habaye ikibazo ca mirerekano, Paul mirerekano, haba n'abandi banigana. Ico gihe rero niho haciye atangura mirerekano, kuko bari bamugoye ko atotogwa, niho haciye haba ico kibazo cingene yotogwa atwara umugambwe, nawe aca bifata nabi muga naho muri ico gihe Paul mirerekano atabifashe ibintu cyane cyane byerekeye ivy'amoko, kuko yari kumwe n'abatutsi batadesinye umunsi, bari kumwe bande, hari abantu benshi bari kumwe, niho hari haba ivyo vya Moromvya na Casablanca, byari bitandukanye, byose byarimwe abahutu, ibindi byarimwe abahutu n'abatutsi. Hanyuma rero ikintu cagiye kuba gikomeye ni 1965. 1965 hari habaye amatora, ayo matora abafise ikibazo. Ucambere habaye ijambo ryabaye, harabaye ingorane i Burundi abantu benshi batazi. Itarike le 1er juillet hajya umukuru w'igihugu avuga ijambo, umwami si ntiyari Burundi, umushikiranganje wa mbere yari yakuwe, hanyuma haca haba nta muntu numwe yari ahari. Uwaciye afata ijambo yaserukira ico gihe u Burundi yabaye directeur général muri premier ministère, niwe yaciye aba kuri protocole ari hejuru, yavuze ijambo ariyo yitwa Gervais Nyangoma. Ijambo yavuze ryabaye ijambo rikomeye gose rifise ubukare, bamwe bafata yuko yavuga ivyo vy'amoko, abandi nabo bavuga ugerageje kuraba neza uwo Gervais Nyangoma maravuga yuko yarafise ivyiyumviro bimwe vy'aba marxiste, vy'aba communiste. Hanyuma bigaca bituma
harabaye kutumvikana ivyo agomba kuvuga n'ivyavuze. Ashobora simvuze ngo ntashobora kuba yagombye kuvuga, imvugo ntiyari itomoye neza, mugabo hacabaho ico kibazo kibaye rero amatora nayo ageze kuba, hanyuma umwami uwo yashize kuba umushikiranganje wa mbere yaciye ashiraho biha umuganwa, ariko uwo umugambwe pepe wari ufise abantu bashika 10 batoye abahutu, n'abahutu bandi bo muri ipona bashira imbere bagomba kwaba nyene Gervais Nyangoma, umwami aramwanka kubera ngira cyane iyo discours yavuze. Niho rero n'amatora y'aba mustanteri niba bari bagitorwa, kwa mustanteri baratorwa, baca babaho intwaro arivuga ati nakabaye mustanteri. Ibintu vyagiye biraba rero mu gisirikare naho n'ikijandarume yacarona ati ibiriko biraba cyane abantu abahutu, ibintu biriko biraba bariko bararenganya bamwe b'abahutu, ibintu naho batowe urumva uko biriko biraba. Niko je niyumvira nsomye ibintu numvirije n'abantu ngene vyagenze, baca biyumvira bati dukura umwami rero. Mu gihe bakura umwami no bamenyesha yuko bagomba kumukura, no bamenyesha yuko umwami yageze gutabagwa n'umukoloneli yari muri Atamaje w'umubirigi, yari cegera ko igisoda cari gifise umwajwe wese kuri poste zo hejuru. Mugabo wari ashinzwe igisirikare kapitene Micombero umenga yari kapitene, si bamutabaye mbere ababizi ni Rusiga yageze ku intervene. Hanyuma mbandanije ivyo vyabaye, urumva hariho bamwe bapfuye, abandi nabo Serukwavu yari yagirishije kudeta arahunga, Gervais Nyangoma biranka abamufatira mu nzira, aciye ahunze Serukwavu mu nzira niwe yaciye avuga ati bariko barica umwami, baragiye kumutera abatutsi. Ageze za Busangana niwe yavuze ati umwami baragiye kumutera abatutsi. Haba n'umushinga amateka nawe navuga ati abatutsi barisha umwami. Benshi ibintu vyabaye vya Busangana biravanze gose kubona uwo bahoreye uwo ari we igituma baciye bagumuka. Harimo mu gitabo ndabivuga n'ivya mirerekano ingene vyagenze. Hanyuma dushitse ibindi vyagiye birakurikira 69 hariho ivyo bita rukudo nkaka nikiyaya kiri Ngozi, abantu bazi Ngozi za Muyinga barahazi, bavuga yuko hariho abantu bagiriyeho inama aba officier kugira ngo bazi bagire kudeta, hanyuma abo officier bose bafashe barabishe, urubanza rwabo barabishe. 71 naho bavuga ngo habaye kudeta abanyamuramvya, tentative ya kudeta abanyamuramvya, harabaye imanza bagomba kubica mugabo barabarekurira. Urumva abaho vyaciye n'ingorane y'abahutu bacavuga bati 69 nimwe babarikuriye kuba arabahutu, 71 murabarikuriye kuko arabatutsi. Nivyo vyavugwa. Hanyuma rero hariho ikintu c'igifukera 72 niho hacaba gutera bijya vyabaye amaza Rumonge, Magara, Kigwena. Abo bateye nabo mu bisanzwe hariho inama zaba nyinshi hariya zabera kenshi mu misiyoni y'abaporoti. Hanyuma izo nama zagirishwa n'umuntu yitwa Biyorero n'undi yitwa Mpasha, Serious Mpasha. Ubu tuvugana Serious Mpasha aba muri bidonville i Dar es Salaam. Nari nagerageje kumurondera ariko byarananiye kugira ngo ambwire neza. Hanyuma hariho n'abandi bandita muri ico gihe rero niho baca bariko baragerageza kwiyorganiza, baca bafatanya n'abantu bahunze bari mu ngwano y'abamurere bamwe ba Kabira muri Kongo, b'ababembe bari bahungiye i Burundi. Abo bantu bagira bati twe turazi ivy'imiti, babafasha mu vy'imiti bakabafasha na entraînement. Ntabo bamurere bagiye kwica abantu, barakurikira bakankadra bakongera bakabasuka ko niyo miti. Mbere bagwanye iminsi 3 baca rivugira ngo mwatuga iminsi 3 iheze ngo bizoba biheze, baca baritahira. Nta baduze ruguru, nta bateye arabamayi murere, abateye barabarundi, bamwe bari Burundi abandi baza barava muri Tanzania, naho babiyorero bampasha baza bava muri Tanzania. Bon, hanyuma ivyo murazi ingene vyagenze, igisoda kije ingene bishe, nuko abo bisha ba intellectuel n'abantu basanzwe bigisha n'abantu b'abahutu babishe mu gihugu cose. Jewe ndafise uko niyumvira ko benshi batari babizi. Hanyuma tuvuye kuri ivyo 72
murumva ko nk'igisirikare cyari gisigaye atabahutu bakirimo. Hanyuma harabaye igihe 76 mwarabonye bamwe barabibonye kudeta ko bakuye Micombero, mbere Micombero yazwe no kugaruka ku ntwaro, ko Bagaza yagize amakosa, sano wagize amakosa ku basoda bato bato. Hanyuma Bagaza ni murazi intwaro yiwe yuko cyane cyane hari ibintu by'iterambere, mugabo ikibazo c'amoko ntaco yigeze akorako. Haraba asenyugwa 87. Je nari mu gisirikare, nari mu ofisiye, ndavyibuka neza, nibuka neza n'ingene Buyoya yagize kudeta bikanka nuko aza kugifata. Hanyuma aba ofisiye ndibuka ingene bavugana ati none dushireho ndi hakaburu bagomba ngo bushira. Bon, hanyuma ibindi navyo vyaciye biba nivyo rero, kubera iyakora conference ya labor hamye bavuze mu Faransa, bavuze ati umuntu tuzora dufasha zoba yagize demokrasi mu gihugu, ibihugu byinshi biratangura demokrasi. Ikibazo wambajije kigarukira ngaho kuko ntibambwiye ko nja kubindi. Urakoze cyane, nashatse kugarukira ngaho kuko igice cya kabiri kiza kuba kiraba ivy'urupfu rwa Melchior Ndadaye na avant et après, sero y'amantuze y'amatemonyage warakozwe n'ivyo wiboneye wowe nyene. Nashaka mbabarire gato ntangurire kuri Rukindikiza Gratien agomba kuja mu gisirikare, hanyuma amaze kugishikamo ivyo yoba yarakoze, donc c'est avant 93. Récemment twarumvise témoignage watanze, si récemment haraheze imisi uvuga yuko winjiye mu gisirikare kugira ngo uzokore kudeta. Ikibazo ca mbere nashaka kubaza kijanye n'ico nyine iyo declaration yawe. Kuki winjiye ntunavuga ko wari wenyene, uvuga ko nabo mwinjiranye mu gisirikare en même temps. Sinzi ko ari abo mwaba mwigana canke abo mwava hamwe ku mutumba canke abo mwari muri promotion imwe yose, kuko muri promotion bari muntu ava mu ntara imwe gusa. Ndashaka uduha umuco kuri ico kibazo ca mbere, naho kidasa n'ivyo muri iki gitabo, ariko urukurikirane rw'ivyo wadeclaye rushobora gusanga ruhurirana n'ivyo washize muri témoignage y'igitabo cawe. Ikikira kabiri nashaka kukubaza, c'est none témoignage wowe warahawe vyoba biri muri iki gitabo, uremeza ko place mbanane yoba yarabayeho canke itabayeho? Ico ni ca mbere. Ica kabiri, ku vyabaye 72 na muntu atovyinjiramo mu madetaye, ivyabaye en 72 wibaza yuko ubutegetsi bwari buhari bwoba bwarateguye yuko biba nk'uko bivugwa na bamwe bavuga yuko ubutegetsi bwoba bwarateguye ko abatutsi bo kwicwa kugira buronke ico bwitwaza kugira bwica abahutu, canke hoba harabayeho abari mu butegetsi, atari ubutegetsi bwose, abari mu butegetsi mugabo bwati on a une opportunité, izi information ntidushikane ku bashobora kudesida kugira ngo ubwo bwicanyi bushobore kubaha amaturo nk'aho duca. Nibaza ko ari ibyo bikurikira tubaza kubaza hanyuma. Bon, urakoze kubibazo. Ivyo byuko ninjiye mu gisirikare, egome ndavyemera ko ninjiye mu gisirikare, si ibintu nyegeza, ubu narakivuyemo. Jewe kuva 72 maze kubona bica abantu bamwe, mbere ndababibonera baheje kwica abantu, ariko naciye niyumvira ingene, sinumva ingene abantu bashobora kwicana muri ubwo buryo, sinavyumva neza. Cantangura kuva ico gihe nari mfise imyaka 11, naciye numvira ko ntegerezwa kuja mu bintu kugira ngo ndabe ingene ibintu vyohinduka. Ico gihe numvire ko noja muri politique mfise imyaka 11. Hanyuma hasigaye imyaka 2 ngo mpeze secondaire, niho n'abantu turi kumwe babagenzi, nta muntu numwe twuva ku gatumba kamwe twari kumwe. Hanyuma niho twiyumvira tuti ibintu kugira ngo habihinduke mu gihugu bitegerezwa guca demokrasi nishoboka, nta mugambwe twashobora gushinga, vyategerezwa byaba amakudeta twayumva mu bihugu hirya na hino. Kugira ngo uhindure ibintu wateza kugira kudeta, uri umusivile ntiwagira kudeta, ubwo mugira kudeta wateza kuja mu gisirikare. Nico gihe rero twaciye twinjira mu gisirikare, bamwe ubu nta kibazo barinje 81 nawe 82. Hanyuma niwo mugambi twari muri ako kagwi twari dufise ko tuzohava duhirika ubutegetsi, mugabo twari dufise programa tuzogira kugira ngo ibintu bihinduke. Ngivyo vy'amoko n'ivy'intara n'ivy'igiturire n'ivy'ubutungane, ibintu vyinshi twari dufise, ibintu vyo kubigwana vyo kubihirika, kandi twari dufise ivyumviro muri ico gihe, kuko ivyumviro ntivyari vyinshi. Twari dufise ivyumviro de gauche, vyo bita de gauche,
gushika mbere ibi byari bimenyerewe muri Afrika. Hanyuma ico ni kibazo ca mbere. Icya kabiri naco Prince Mbananiye ndasoma ivyandiko banditse notamment Martin Ndayahoze ndumviriza abantu benshi ivyo bavugamwo kubwanje narasomye igitabo ca Simbananiye ntabivuga ko vyinshi kubwanje sinobabwira neza ko ari vyo canke atari vyo jewe ngomba guhagararira ngahani sinobabwira ko ari vyo canke atari vyo. Hanyuma ngarutse ku kibazo ca gatatu naco 72 ubwicanyi bwateguwe n'abahutu neza abahutu bose muranyumva bwateguwe n'abahutu bamwe biyorero Masha Ntita n'abandi bamwe mbere bamwe cyane cyane byari abantu bari muri za pepe simvuze bose abo bari barahunze baraheza baragaruka mwijoro niho batsa mugabo ico mvuga gutera intwaro y'u Burundi yari ibitsi ivyo ndabifitiye neza ndabizi neza ko bari babizi intwaro y'u Burundi mvuze intwaro y'u Burundi simvuze ngo naka bari babizi mbwa hariho bamwe bari babizi baba batasangije amakuru n'abandi ico n'ikindi kibazo. Hari abantu bava muri Tanzania bababwira neza yuko bazotera bari babizi neza ico. Hanyuma ikindi naco mvuga kuja kurondera Ntare wa gatanu mu Uganda bakamuzana i Burundi muri ico gihe nyene bariko baritegura igihe bamushikana i Burundi vyari bimaze kugera hejuru gose ivyo kwitegura byo gutera ku Rwanda bakamuzana i Burundi hanyuma baramuka bateye bakavuga ko ari abantu bantare baje bari bazi ko bazogwanira hamwe. Birumvikana yuko hariho abantu bari bazi ko abo bantu bazotera kugira ngo bazane Ntare muri ico gihe kubera ikibazana Ntare ngo kuko ni ibintu bica byumvikana ko hariho bari babizi vyari bifatanye ko Ntare ntiyari kuzi Burundi mugabo bo kuko bazi ko bazoca batera muri ico gihe nico gituma. Hanyuma ikindi naco ico novuga ubwicanyi bwakurikiye ivyo sinovuga nta na hamwe nzi ingene vyateguwe birashobora kuba kubera bamwe bari bazi ko bizoba ivyo muri politike hariho ibintu bita vya machiavellisme urashobora kureka ikintu kikaba kugira ngo ucugira ikindi ivyo biraba sinshobora kuvuga ngo ndabihaririye mugabo gutera si babitumye mugabo ndavuga neza ko bari bafise amakuru. Urakoze cyane sinzi ko uwo buhejeje nahejeje ndako murakoze. Ikindi kibazo nashaka avaye ko mbaza ikibazo umbwire n'abari ko badukwirikira ko nimba hari ufise ikibazo kuri iyo parti ya mbere yoshobora kukibaza swate muri message swate agasaba ku mic bakayimuha. Abantu nabo twahaye mic ndavuga Inosa na Friday mukaba mufise ikibazo namwe muraduza ukuboko kugira ngo ndaho umwanya mubaze. Anatanda ko babaza nashaka kukubaza ku kibazo kijanye na Martin Ndayahoze. Wewe ku bwawe wibaza ko yoba yari à la tête de la rébellion canke naco yarabizi ko ivyabaye? Bon, hariho abantu turakwiye kwiyumvira ikintu kimwe. Umuntu arakwiye kwiyumvira igihe cyose kwishira mu kibanza cy'uyundi. Je nishire mu kibanza ca Martin Ndayahoze. Martin Ndayahoze yari umuntu akomeye gose, yari umuntu yubashwe. Martin Ndayahoze ari muri akaba ariwe yorganije rebellion. Tuvyumvikane neza. Yari umu officier azigisoda neza. Jewe navyorganije. Gute vyotangura ari imuhiriwe mu nzu bakaza kumutora akagenda atazi yaroye ndibishoboka. Ndidufata abantu ko ari bijuju. Martin Ndayahoze yari umuntu acibwenge gose. Uravye ibintu yavuga uravye ibintu yandika n'amatemwanyaje uronse mu gisoda yari umuntu acibwenge gose. Ndiyashobora koorganiza bijya ngo yicari muhiriwe nabamenyesha yuko umuntu wa mbere yishwe bamwishe saa 9 15h niho bamwishe i Bururi.
gute boshobora kumwica ibururi saa 15h Martin Ndayahoze 20h 21h akaba ari muhiriwe ivyo ntibishoboka ivyo ni ibintu bitumvikana urumva jewe kubwiwanje n'ivyo nzi ndavye kandi na personality ya Martin Ndayahoze ngaca ndaba biyorero nkaraba n'abampasha ntibashobora gukorana ntibashobora gukorana nabo n'ibindi vyose amankete nagize nta nahamwe hari ibintu umuntu avuga ati biyorero na mpasha bari en contact na Ndayahoze ukunuku nibirimwo namba hanyuma mbere hari n'abavuga yuko ngo Martin Ndayahoze yoba yarabonanye na Micombero la veille wiki ngo bamwe baravuga yuko ngo ari we yamubwiye ngo akure leta mugasinda vyibaza ibi rero nagomba kuvuga yuko ico cyumviro nukurije kandi ico novuga president Bagaza we nyene yaravyivugiye muri RPA yuko yakorana na Martin Ndayahoze yagize amankete yose oya mengo niyo sinzi mengo barakoranye muri Atamaje yagize amankete yose muri Atamaje kuraba yasanze neza Martin Ndayahoze bamwiciye ubusa nta na kimwe yararimo nta na kimwe yarazi urakoze cyane muri iki gitabo cawe uvuga ko Jean Baptiste Bagaza yari umugenzi wa Martin ziko ubugenzi ariko baba barakorana peut-être mu gisirikare hanyuma uravuga ko yagize intervention niyo interview je kuvuga yatanze ko mu matehoza yakoze abona ko Martin yera dimwe ari innocent ivyo ni ivyo yivugiye sauf que mu gitabo ca Simbananiye nawe avuga yuko Martin Ndayahoze yari numero 1 muri yo hoberiyo ariko ategura ako mu mafisi kwa byiyumvamo no ico kibazo ca mbere narimbagije kijanye na Martin Ndayahoze nakibajije juste kugira ndengane sico cari gikoze kuri iki gitabo ariko nashaka kubaza ku bwawe ni igiki co bacatumye Jean Baptiste Bagaza ati pencha cyane kuri question ethnique yari ihari muri ico gihe ashitse ku butegetsi pendant les 10 ans yatwaye ni igiki cabimuza sinovuga gose ko hari ikintu kinini cabimubuza en fait yarafise intumbero ingene avyumva Bagaza yumviriye yuko ikibazo c'amoko ci Burundi ashobora kugitorera inyishu mw'iterambere cyane nibaza ati abarundi nibaja mw'iterambere ivy'amoko bizoza birahera nico gituma yatanguye najya ma SRD nabijya vy'ibujumbura bavuga ngo babahaye ngo ibiyaga burya bororamwe amafi je nibaza yuko yimvira ati bigiye yuko bizoza birahera hanyuma n'abahutu bazoza barinjiramwo bukebuke kiretse yuko ntiyigeze yumva yuko ico kibazo ari kibazo gikomeye gishobora kuvyuka igihe cyose kuko sinovuga ngo Bagaza nta bantu yakinyije gose ngo nuko araba yego nta biti uravye leta abahutu bari bake gose cyane bari bake yagumije uko na wene mugabo sinzi jewe guko yari kugera avuga ati iki kibazo ngo mana gitorere inyishu kugira ngo ntigize gisubire gutera ingorane muri iki gihugu navyo nibaza nashaka kubaza wowe uvuga yuko mwagize muri ya interview nyene wakoze uvuga ko mwagiye mu gisirikare ko bamwipfuza kwita kudeta ariko wowe ushobora kuba winjiye mu gisirikare ku ntwara ya Bagaza iyo yize yo gukubita kudeta yakujemo kubera Bagaza ariko atwara nabi canke nuko wabona ko ari ikintu kibuze ukongera kuramutse ukubita kudeta Ego je narabona yuko Bagaza ingene atwara nabo twari kumwe twarabona yuko Bagaza ingene atwara hari ibintu bimwe bona vy'iterambere mugabo ntitwibagire yuko hari ibintu vy'igiturire vya corruption kandi hariho n'ibintu vy'intara hariho n'ibintu vy'amoko kuko usanze nka leta uko yari imeze ugasanga henshi hari ahantu henshi ubona yuko umuntu nk'umuntu w'umuhutu niyumva ko ari mu gihugu niyumva neza abahutu cyane cyane beko batera imbere simvuze baje bato baje batera imbere none bakeneye ibiti nk'abandi hari ibintu bihaze kandi hari ibindi vy'iterambere uko jewe nabo twari kumwe twabona iterambere yego hari ico gihandi muga hari iterambere ku bundi buryo uko twavyumvira
nico gihe twagomba kuzokura bagaza mugabo buyoya aharoye naho vyaca bija kuri buyoya naho muga mu nyuma hacyaza haje demokrasi twebwe nico twifuza yuko hamatora aba hagatorwa n'utowe n'abanyagihugu biba bikwiye. Akoze nashaka kubaza muri ide mwari mufise yo gukubita iyo kudeta ni igiki ca mbere mwifuza ko makuru hapari yo korisho heje kuvuga mushobora guhindura ku byo bagaza yari karakora cyane cyane twari guhindura ibintu vyerekeye byo kwigiza inyuma abahutu cyane cyane ivy'ubumwe bw'abarundi ikibazo c'umwe bw'abarundi cari gukomera kandi tukongera n'abantu bahunze bakagaruka tukagerageza kumvikana kunywanisha abarundi cyane cyane n'ibintu vyo kuvuga akarenganyo n'akarenganyo. D'accord. Ni kuri ico kibazo nibaza nimba ata wundi yoba afise ikibazo kirenga ku byo maze kubaza yo kibaza muri message hanyuma umuntu akaza kukikubaza pour le moment nashaka ngusabe ukore un petit résumé kuri partie yari isigaye donc à partir yaho wagejeje